Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe TWR Radio mu Burundi. Ndakuramukije inshuti mugenzi, mukuze kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishamwe TWR Radio y'i Burundi. Uri kumwe na Rudasimana Akiza ndiko ndigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuvugana ku vyerekeye itunganywa ry'ibikorwa. Kimwe mu bintu amashengero Kristo akwiye kuganira n'abakristo bayo ni itunganwa ry'ibikorwa. Tuvuze itunganywa ry'ibikorwa tuba dushaka kuvuga ingene ingabire zitandukanye Imana yahaye abantu bayo bazikoresha. Abantu bashobora kwibwira bati reka tuvuge itunganywa ry'ibikorwa byacu byo muri kahise. Turaba ingene dukoresha umwanya wacu, ingene twerekana uko dukora kugira dufashe abandi, turaba ingene dukoresha ingabire zacu, turabe ko twaba dufise ingabire z'ubugenegene, turabe ko turi abaririmbyi muri korale canke turabakinyi biki canke kiriya. Ibi byose bisaba impano n'umwanya kandi abantu benshi barakunda kubivugako. Ariko igikunda gutera amahane no guharira ni kijanye no gutanga amahera mu by'ubwami bw'Imana kubera ivyumviro byose bitandukanye n'imico itandukanye. Aha turashaka kumva ko iyo tuvuze uko ababwiriza bakwiye kumera tuba turiko turavuga inzira Imana ikoramwo ibintu. Ijambo ry'Imana riratubwiye uko dukwiye kwishikanira. Ico nico dukwiriye gushira ku mutima, kandi ntidufise imico nk'iyo muri Amerika canke uburyo abanyamerika babayeho. Rero ibi biganiro vy'ijambo ry'Imana uyu munsi bivuga mu ndimi zigera kuri 70 zitandukanye. Nimyumvire namwe mw'isi yose: Ubuhindi, Ubushinwa, Ubuyapani, Afrika. Mwiyumvire namwe amareta atandukanye, abatanga amakuru atandukanye, abafise uburyo bwo kubaho butandukanye. Muri abo bose harimo abumva ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi mu rurimi rwabo. Reka tuvyerekane dukoresheje akarorero. Ndibaza mu bwenge bwanje ko atari vyo, ariko ndizera ko abavyeyi benshi mw'isi bafite inzira nke zo kwigisha abana babo gutanga ibyo batunze. Muri Amerika nk'akarorero, umwana arashobora kuba afise amatungo menshi nk'aho umenga n'ibikinisho eka n'ibindi. Nta makenga ko abavyeyi babwira abana babo bati mu ndwi nzoguha amadolari menshi kandi amwe muri ayo uzoyakoresha mu kugura impuzu, ayandi uyaziganye kugira ngo uzorihe kw'ishuri, ayandi agugwe imijigiti n'umuti w'amenyo eka n'ibindi. Kandi hashobora kuba hari ibindi bikenewe nk'ibirato n'ibindi vy'ivyigwa. Vyose bivana n'imico yacu mu gihugu turimwo. Ubu naho no kwibaza mu bice bimwe bimwe vy'isi ko mudakeneye amahera nkaya yose kugira mukora ibi. Ushobora kuba hari ibikorwa uri kurakora. Reka tuvuge nko kurera umwana, canke uriko urakora udukorwa two mu muryango, canke uri kuca uduhera mu gukora mu mirima, canke ushobora kuba uriko urasoroma imboga, uriko urahwata ibiraya, canke ikindi icyo aricyo cose mu buzima bwawe. Yaba umuntu Imana yakoze ko, abavyeyi bawe, abagenzi bawe, canke ishengero, boba bariko baguha ivyo ukeneye. Aha rero turakeneye kwisunga Bibiliya. Igihe Imana ivuga ibijanye n'amahera, inzira nziza yo kubitahura koba kuja mu isezerano rya kera. Mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Maraki mu gice ca 3 biranditse neza. Namba ufise Bibiliya hafi yawe urashobora kuhisomera, ariko vyoba vyiza usomye ico gice cose ca 3 kugira utahure neza. Uko usoma ico gice ni kubona Imana ibisigura neza. Ashitse ku murongo w'8 n'uw'9 n'uw'10, Imana yavuga cane ku gutanga. Ariko aha biboneka ko Imana idahimbawe na gatoya n'Abisirayeli, kandi yarungitse umuvugishwa nayo kugira aje kubaburira
aheze ababwire nk'uko yama abikora mu isezerano rya kera igihe cyose abisirayeli bakora icaha, Imana yacibarungikira umuvugishwa hanyuma ikabibutsa ko bakwiye kwihana bagaheza bagahinduka. Ico nico cari gitumye Imana itabahimbarirwa, hanyuma ikarungika umuvugishwa wayo kugira ngo aje kubabwira ubugombe bwayo n'amajambo yayo, kandi ivyizigiro kwari uko abisirayeli bihana bakavuga bati, Mana tubabarire, umva gusenga kwacu, turashaka imbabazi, tugomba guhinduka, tugiye kukubaha kandi tugukunde cyane. Uko niko ibintu byari bikwiye gutunganywa. Mu buryo bw'umwihariko, Imana ntiyari ihimbawe n'abisirayeli nubwo ubwabo biyita ubwoko bw'Imana. Imana ntiyari ihimbawe n'ivyo bariko barakora. Mu biganiro bagira haba ikibazo, baribaza bati, mbega hari uwo gunga Imana? Mbega hari uwo kwigira ikiragi imbere yayo? Mbega hari uwo fata ivy'Imana akavyitirira atereka nite y'ivyanje aho gutangira Imana? Mbega umuntu yoba ikijuju? Ivyo nibibazo ushobora kwibaza uri kurasoma ca gice ca gatatu, kandi mu vy'ukuri abantu bararushe. Nta muntu numwe mu bwenge bwiwe yokubakwa kugunga Imana. Aho Imana ikibivuga neza ko ari vyo muriko murakora, aho gushitsa ivy'isezerano rya kera babwira, ariko gushikana ibigira 10 n'amashikanwa, kuko ari vyo Imana ishaka ko dukora. Aho gushikanira Imana muriko mwigungirako. Nico gituma Imana ivuga ko muriko murayigunga kandi muriko mwihagira ivyayo aho kuyibishikanira. Ico n'umutwaro ukomeye, kandi abantu babishitse ku mutima baraheza baravuga bati, mbega ibi vyogenda gute? Imana irabivuga neza cane. Iki ni kimwe mu biri mu vyagezwe vyeranda, aho Imana itubwira ko mu vyo tuzokora vyose tubwirizwa kuyishikanira. Mubwirizwa gushikana 10 n'amashikanwa kugira bikore mu bwami bw'Imana bukwira isi, butwaye inkuru nziza y'agakiza. Ibi nivyo mwari mukwiye kuba muriko murakora, ariko sivyo muriko murakora. Imana iravuga iti, nimuzane mu bubiko 10 gishitse. Dusanzwe tuzi ko hari hasanzwe hariho uburyo butandukanye bwo gutanga 10. Ni ikintu kiryoshe cyane kurimbura ivyanditswe vyeranda mu kwiga ingene Uhoraho ashaka abantu biwe ko bamushikanira mu bwami bwiwe, n'ingene ashaka ko ayo mashikanwa akoreshwa. Hari uburyo butandukanye bwo gutanga 10, kandi ku kirengeye 10 kingana n'10 cy'ivy'Imana yahaye umuntu, hari n'amashikanwa y'imbuto. Hariho kandi n'ayandi mashikanwa akomeye. Mbega ivyo twobiharura gute mu biharuro? Mu vy'ukuri ntavyo tuzi. Bibiliya ntitubwira neza, ariko vyari birengeye 10 c'ivyo baronka. Birashika ko yoba ari bice 12 canke 15. Nta muntu numwe arigira avuga ingene vyangana kwijana ku vy'Imana yaha umuntu. Mu vyerekeye ubutunzi nko muri Amerika, nta guhanahana ibicuruzwa kuhari hadakoreshejwe amahera, bisigura kugura, kandi nta gutanga imbuto canke ivyo twimbuye ubwa mbere bihari. Ivyo ntavyo dukora. Vyose bikogwa mu matungo n'amadolari. Mbega ico giciro coba kingana niki? Kumbure vyoba birengeye 10. Ariko nubwo ico 10 kigoye gutanga ku bantu benshi kubera batabimenyereye, ntibigeze babigerageza, kandi ntibigeze bamenya ko ari Imana yabibahaye. Ntibarigera bavuga bati, Mana turakwizigira, turazi ko utwitayeho. Ntidukeneye kuziganya ubutunzi bwo muri kazoza. Ntidushobora kwitabara. Mana dutabare kandi duhe ivyo dukeneye. Iryo ni ryo fatiro. Imana irashaka ko twese dutahura kwitwitayeho cyane, kandi kwigihe duhaye ibidukwiriye, indero, inyigisho, akazi, amagara meza, ibishaka ko dushobora kuyikorera. Igihe Imana ibiduhaye itongo, kumbure turi mu mico itandukanye, kandi dufise amatongo mato,
kumbere dufise amatongo twokwita ayacu canke twokorera mu miryango yacu canke imigwi dukorana. Ivyo nivyo biboneka mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca 4. Ivyo nivyo mashengero Kristo mashasha yakorera hamwe. Bari bafise ubumwe kandi bashaka kwerekana ko atanumwe afise icakenye. Nta muntu numwe yarakenye, kandi nubwo byaba bikenewe ko badandaza igice cy'itongo, babwirizwa kuzana ivyavuyemwo. Bategerezwa gutanga amahera kugira bagaburire abantu, kandi abantu bari barekuriwe kubaho bidegemvya ataco bariha kubijanye n'ubuzima bwabo canke amagara yabo. Turavye imico yahuba, ndagusavye ufate nka nkama ivy'Imana ivuga. Imana iragusezeranira ko niwazana ishikanwa rikwiye mu ngoro yayo, nayo izokwiyereka ikugururire imiryango y'ijuru, kandi izoguha imigisha myinshi utari bwigere wiyumvira, kandi utoharura. Imigisha izokurengera. Ndizera ko uzokwizera Imana ku kijanye n'ibi. Izera Imana kuri kazoza kawe, kandi izogukiza ingorane zose, iguha ivyo ukeneye vyose, kandi ureke Imana iguhezagire. Izogusesekariza umugisha kubw'ubuntu bwayo. Imana iragukunda. Yaraguhaye umukiza ari we Yesu Kristo, kandi irashaka kuguha ubushobozi bwo kumenya ingene witwara. Imana iguhezagire, we waruteze yompi kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi cuno munsi. Dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ukugira neza kwawe kwatumye duha Kristo Yesu ngo adukure ku muvumo w'icaha. Wewe Mana waduhaye igihambaye gikomeye, kuko witanze wese. None Mana nkuru, dutahuze natwe uko twogukorera bivuye ku mutima. Tumenye ko ari wewe utuzigama, ukazigama ibyacu n'abacu. Isezerano ryawe ritweretse ko kugukorera ari urufunguzo rwo kubaho neza. Dufashe kubitahura no kubigenderamwo. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi garukiye ngaha, naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email TWR Burundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook TWR Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ni muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.